Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndaguhaye ikaze kuri uyu musi wa gatatu kw'itariki 9 Myandagaro 2023, aho tubazaniye amakuru ariko avuga mu bisata bigiye bitandukanye nkuko tuyabatohoreza imisi yose tukabashikiriza ngaha kuri iyi chaîne ya YouTube. Aho hireriye hose reka ntangure ngohereza kaze. Ndazi ko hari abadukurikira bari mu bihugu vya kure ku migabane y'Uburaya, Aziya, Australia ndetse na Amerika. Bari mu gihugu ca Canada nabo ndabaramutsa. Sinibagiye abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu bice vyinshi mu buseruko, mu buraruko, mu burengero ndetse no mu bumanuko, n'abari mu gihugu c'u Burundi vy'umwihariko. Ndazi ko badukurikira muri benshi, nimuze gucikwa n'aya makuru agezweho. Ndabahaye ikaze, tubatoreza vyinshi babivugwa cane mu bisata bitandukanye harimwo umutekano, gateka kazi na muntu, ubutungane, amakuru avugwa cane mu ntwaro, amakuru avugwa cane mu bihangange menshi dushikirizwa n'amasoko dufise irya nino mu bice bitandukanye bigize Uburundi, ndetse bivuga ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru navyo tukaba tubikusanya tukabibashikiriza. Uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku yariko avugwa muri politika hamwe no umutekano. Agatone Rwasati, hako umuntu yokoresha amajambo abe urwanko yopfuma ayinumira. Nayo muri CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo nayo ku munsi wo kwibuka umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yarasavye abanyanyi b'uwo mugambwe gukura mu kanwa amajambo mabi. Ivyo vyose rero vyatumye abantu bibuka amajambo akoreshwa na Reveriyano Ndikuriyo imisi yose, ashaka kwerekana ko uzomugora wese azomukura mu nzira. Tugiye kubigaruka ko hari vyinshi twabatunganije, ni inkuru udakwiye gucikwa. Ndagusaba kugira ngo ntuze kugenda utayumvirije. Nituza gutangurira ko twaza kubabwira kandi muri komine Murwi, aho abaryango b'umuhisi Micheline Nitanga bariko baratakamba ko Leonce Havyarimana yabahekuye atorekurwa. Micheline Nitanga yari umwigeme imyaka 14 yava ku mutumba Butega muri zone Buhindo, komine Murwi mu ntara ya Cibitoke. Micheline Nitanga yasandabiye mu bitaro bikuru vya Cibitoke kwigenekezo ya 26 ukwezi kwa gatandatu 2023. Mukaza kumviriza rero uko vyoba avyifashe. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe. Ndabahaye ikaze. Mbere yuko tubagezaho iyi nkuru mejeje kubabwira kuri Agatone Rwasa ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, iyo iciye ku masonga, ariko harakorwa rusansuma rw'abadandariza mu bibanza vy'isoko nkuru ya Gitega. Ko rusansuma rero rukaba ruteye ubwoba bamwe mu badandaza bakorera muri ivyo bibanza. Abagize ico bashikiriza bavuga ko nk'abapagiye abandi bikeka ko bizokwakwa abo bapangiye bigahabwa ababikorera, ngo bakikeka ko vyotuma barabana nabi. Kubijanye n'ibiciro bishasha vyo kuriha ivyo bibanza, abakozi ba komine bariko barakora urwo rusaso bavuga ko gushika ubu bitaramenyekana. Nivyo rero biriko bivugwa cane mu ntara ya Gitega. Agatone Rwasati, ako umuntu yokoresha amajambo babirwanko yopfuma ayinumira. Duhora twumva twongera tubona ku mbuga hwaniro imvugo zidashemeye zirimo amajambo babirwanko hagati y'abadasanga imigambwe, zikoreshwa cane cane mu ndirimbo. Imbere abantu batari bake baraneguye ingendo y'abanyepolitike bakoresha abana bakiri bato mu ndirimbo zibirwanko mu migambwe. Mu kwerekana ishaka ryo kurwanya izo mvugo, abarongozi b'imigambwe baragize ico bashikiriza. Agatone Rwasati, hako umuntu yokoresha amajambo babirwanko yo kuvuma ayinumira. Iyo ni impanuro yoba yaratanze n'umukuru w'umugambwe CNL igihe agendera intara ya Cibitoke. Umunyepolitike rero yaranahimirije abanywanyi biwe gushira imbere imigambi yabo bakarwanya izo mvugo zijanishamwo. Muri CNL gusa hiyamirizwa izo mvugo. Reveriyano Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ku munsi wo kwibuka umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yarasavye abanywanyi b'uyu mugambwe gukura mu kanwa amajambo mabi. Chartier Niyongeko n'umuhinga mu bijanye no gukinga amatati no kuyatatura bidaciye mu nguvu, wewe akabaterera ati iyo nyifato ivuye ku barongozi ni nziza cane kandi niyo gutera intege no gushigikira ibijanye n'ikibano mu gihugu cacu hagati y'imigwi itandukanye. Kubwiwe ngo ni ikintu gikomeye cane mu bantu kuko bishobora gutuma babana neza.
bihanganirana mu vyiyumviro vyabo bitandukanye vya politiki. Si ivyo gusa, umuhinga akongera ati iyo ngendo bayishizemwo umurindi na cane cane abarongoye umugambwe uri ku butegetsi abari imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bakomeje imvugo ziyamiriza inyifato z'ibirwanko uwo barongoye ico bari kimwe mu vyotuma amatora agenda neza mu mwaka w'ibihumbi 2025. Gira ico ushikirije kuri iyo nkuru sozereye gutyo. Muri komine Murwi hari abaryango b'umuhisi Micheline Nitanga bariko batakamba ko Leonce Havyarimana yabahekuye atorikurwa. Ubwo Micheline Nitanga ari umwigeme w'imyaka 14 ndetse yari yiga mu mwaka wa 6 w'amashuri mato kuri Ecofo Butega. Micheline Nitanga rero akaba yasandabiye ku bitaro bikuru vya Cibitoke ku igenekerezo ya 26 kwezi kwa 6 2023. Ese uyo mwigeme muto yoba yarishwe ni kireka tubirabire hamwe. Uko bivugwa n'abaryango b'umuhisi Micheline Nitanga yafashwe aremba cane ku igenekerezo ya 21 kwezi kwa 6. Muvyeyi we Nizigiyimana Ferida bimutera amakenga aca aramujana ku ivuriro ritoya rya Butega. Abo nabo babonye bikomeye bamurongeka ku bitaro bikuru vya Cibitoke. Umuryango babandanya bati niho ku igenekerezo rya 26 kwezi kwa 6 umwana yaremba rwose. Nyina yari amurwaje akaguma abona umwana yaka telefone araheza aramubaza iti none kurwaye ariko ukaguma utelefona ndi ko na so wawe yaradutaye. Umwana rero yamubwira mu ubucagucaga ati je no kuri ibi vyose bimbaye ko Leonce yanteye inda turayikurayo biranka. Muvyeyi agwa mu gahondwe. Mwana ati hose ubona nira telefone mba ndiko ndamubwira uko merewe. Niho ku munsi w'iryo genekerezo umwana yacacika nyina kubera ubwoba mbere abanza aratoroka ibitaro. Bukeye twarabwiranye nk'umuryango turaza kurabo yitwa Leonce Havyarimana. Twamusanze mu gasantere kitwa Nyakibanda tumwikejeje ko aramwiyambura kubera ico yishimikije yari asanzwe atwara umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Butega. Niho yaca haboneka uwitwa Ronje asanzwe ari nawe amushigikiye mu mabi yose yakora bavatikanije ko aho ku mutumba ngo niwe fata irya nyuma. Ico yanze nta ugikora kandi nta ndongozi genwa kuri uwo mutumba. Ronje atavyemeye. Ronje rero arahirahira ko Leonce Havyarimana adashobora gufatwa. Habaye rero ihagarikwa rya Leonce Havyarimana. Bamwe mu muryango w'umuhisi bahavuye bitura mu stanteri wa komine Murwi abari watanga itegeko ryo gufata Leonce Havyarimana. Abaryango umuhisi babandanya bati Leonce Havyarimana amaze gufatwa baguma bigamba ko naho afashwe atamisi azomarayo. Twaragize Imana arafungwa mbere yaramaze umwanya utari muto Imurwi. Nyuma arajanwa mu Cibitoke aho amaze ukwezi taracibwa urubanza. Ubu rero twumvise ko buca ari kurwa. Twagomba tubasabe nyabona mu dutabarize iyo nkozi y'ikibi ihanwe kuko yaradukoye ikibi mu muryango. Kutwononera umwana w'imyaka 14 amaze kumutera inda ntiyanatubwira ngo tubikurikirane bivamwo urupfu rw'umwana. Abantu bakora ibintu nk'ivyo nabo kwiyaniza kuko ivyo yakoreye Micheline Nitanga wacu ejo azobikorera n'abandi. Amatwe dusomera rero icatumye Leonce Havyarimana arondera gukora iyo ndango yatinya ko vyo mubuza gutwara zone Buhindo. Aha ngo niwe bucagenwa kurongora iyo zone. Umuntu akora nk'ivyo yitwara abantu gute? Turatakambiye abatwara komine, abatwara intara n'abatwara igihugu. Umuntu yaduhekuye gutyo ahanwe kuneza abandi bana bose. Micheline Nitanga yahambwe igenekerezo ya 28 kwezi kwa 6 2023 mu ntara ya Cibitoke. Niko inkuru rero imeze ndetse n'uwo umwana yuba yarapfuye. Tuyanganisha umuryango wiwe ko dusaba n'ubutungane kugira bugire ico ubukora kuri ico kibazo. Tubashikirize n'ivy'intahe. Ubwo mwebwe bihora biborohera kuvuga oya ubibwiye mugenzi wawe. Nibishika kenshi mu kibano, mu bagenzi, mu miryango aho uzubona umuntu yinabuye ngo naku uyu munsi
batugurira kweri uri uwundi nawe bikamugora ingene bahakanira kandi atavyo yifuza agatangura guca hirya nino asigura ingorane n'ibindi vyinshi mu gihe vyari vyoroshe iyo avuga ati oya. Yamara umusore wagira ati igezaho nimwige kuvuga oya. Reka rero tubashikirize ntayibutwe. Yitwa Berari afise imyaka 26 akora mu ishiramwe ridaharanira inyungu za politiki akaba amaze imyaka 2 akora mu kazi ka misi yose. Arakunda gukorera ku misozi ya ruguru bituma n'amanama yamana udufaranga dusaguka ku gafure de mission. Agitangura ku kazi basanga guma asora bamusavye bose aho ntavuze umukunzi atanundwi yahera atamubwiye ngo basohokane bavyaranje hariya ngo agatelefone kamfanye kandi bafise abavyeyi babo bifise. Yabandanije agira ati sinatebeje naricaye ahantu ndiyumvira nti no guhindura nkiga aguhakana ngirega bamwe ntibanatevye gutangura kuntorera amazina ntyoza uri abavuga ngo ntanguye ububono nahora ndikuru abandi nabo ngo namba wa mukobwa mukundana yaraguhaye jondama vyose akumviza akihorera. Ngicatumye rero ntangura guhakana nti oya n'amafaranga mfise nuko nabonye ko hari abantu bamwe babifuza bikorerere umusaraba kandi iyo utaravye neza urawikorera mu buryo utazi. Nga bagenzi rero mubona umenga muratwenga bimeze neza baha umwanya ukene gusa ntusubira kubabona niyo barengeye bazokoza neza baguhejeje bace baja kuwundi kumbure babona ko nawe yoroshe gukura ko ivyo bamushaka ko. Kuva rero Berari hafashe iyo ngingo yaciye atangura kuziganya ubuzima buriko buragenda neza maze umwaka uza Imana bishatse azoshinga urwiwe. Ariko ntibisigura guheba Burundi gufashanya oya urasuzuma neza ubwoko bw'ubufasha bukenewe kanatsinda ijisho rigutara inkuba rigutara inkumi no uriyoberwa. Niko rero yoba yarashinzemwo intahe. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye amakuru y'Umuhuza TV muze gucikwa kandi yose tuza gushikiriza kuri uyu munsi. Ndagusavye kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko bisangize bagenzi bawe kugira nabo badacikwa. Imana bahezagire.